nitwa Nsabiyumva Jackson nkaba ndumuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi. Uyu munsi tugomba tuvuga ku biganiro cy'inkwavu mbega urukwavu ni iki? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo nk'uko bivuze ko tugomba tuvuge ku by'ubworozi bw'inkwavu. Mu bisanzwe inkwavu ni kimwe mu byororwa dusanzwe tworora ngaha iwacu canke no ngaha mu karere canke n'ahandi. Ni kamwe mu dukoko dutoya twororwa kandi dufise amagufa kandi bisaba kwitaho, umuntu akatugaburira tukagwira, mbere umuntu akadufungura kihereza inyama zatwo canke se agakoresha n'umwavu watanzwe n'utwo dukoko twita inkwavu. Mbega inkwavu ziri ubwoko bungahe? Murakoze cyane n'ico kibazo. Inkwavu ziri amoko menshi cyane, ariko reka tuvuge makeya ngaha iwacu dusanzwe tubona canke se asanzwe ahari n'abantu benshi basanzwe borora. Uyu munsi hari inkwavu zimenyerewe cyane bita Fauve de Bourgogne. Ni inkwavu zimenyerewe cyane muri aka karere ngaha iwacu mu Burundi. Hariho n'izindi nkwavu bita Californie, hari n'izindi bita Neozelande, hari n'izindi bita Gea Flandre, n'izindi bita Gea Dibusca. Ngaha iwacu dufise amoko menshi, ariko ayo moko yose usanga benshi bafise ibyo twita amahybride. Nk'uko dufashe nka Gea Dobusca, nk'imfizi ya Gea Dobusca tukayimisha ku ruvyara rwa Neozelande, umva tuba dukoze uwundi mugwi w'izindi nkwavu nazo nyine zitazwa kuboneka, kandi tutoca tuvuga ngo ni Neozelande canke duce tuvuga ngo ni California, bivaye n'ukuntu uba wagiye uzimishanya. Ariko mu gihe uzimishije ntucange ayo moko, naho nyene birakunda cane ugasanga ufise ubwoko Fauve de Bourgogne, Neozelande, canke ufise Californie, canke Gea Flandre, canke Gea Dibusca, canke izi dufise ngaha iwacu twita ngo ni iz'ikirundi. Nazo nyene zirahari. Muri make rero ngaha iwacu dufise ubwoko bwinshi bw'inkwavu. None hariho ubwoko bw'inkwavu budashobora kuba ngaha mu Burundi, biva ku kirere canke eske ikindi kibazo kijanye Yego. Inkwavu zikunda ahantu hameze gutakanye canke hashushe? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ni kuvuga hariho ubwoko bwinshi bw'inkwavu buhari mu bindi bihugu nko mu bihugu bya Buraya na Amerika n'ahandi, usanga ngaha iwacu budahari. Ariko ntibisigura ko tubuzanye butohaba, burahaba cyane gose, ariko bivanye n'uko bumeze, kuko hariho inkwavu tworora kubera inyama n'amase yo gufumbira imirima. Hakaba n'izindi nkwavu borora mu bindi bihugu za Buraya na Amerika n'ahandi kugira bazikureko amoya yazo bayakoremwo impuzu canke ibindi bintu runaka. Urumva rero nk'ayo moko uci bibazana ngaha iwacu tudafise ayo mahinguriro azohingura ayo moya yazo, uca usanga nk'aborozi b'izo nkwavu b'ayo moko baciye bahomba. Rero muri make twebwe izo dufise ngaha iwacu ni iz'inyama n'iziduha umwavu dukoresha mu mirima kugira ngo bikunde twimbure neza. Ikindi kibazo mwari mumbajije nikijanye nuko inkwavu zishobora kuba ahantu hakanye canke hashushe. Dufatiye akarero kwizi dufise ngaha iwacu, ni kuvuga ngo urukwavu aho rujanye ruca rufata igihe co kumenyera hantu nyene ubutwaye. Urukuye ahakanye ukarujana hashushe rurahamenyera, kandi urukuye ahashushe ukarujana ahakanye naho nyene rurahamenyera. Ico uca ukora nk'umworozi bisaba ko uca wiga ku mfungurwa zahora zifungura hamwe zikuye n'ifungurwa uca uziha aho zijanye kugira ngo bikunde ubuzima bwazo bubandanye bugenda neza. Mbega urukwavu rurya iki? Murakoze cyane. Inkwavu zirya ibintu bitatu. Katuvuge ubwatsi. Ubwa mbere kaduhere ku bwatsi. Ubwatsi nibwo tugaburira inkwavu. Ubwatsi rero buri amoko menshi ngaho iwacu dufise amoko menshi y'ibyatsi y'ubwatsi.
rero inkwavu zirarya ubwoko butandukanye bw'ibyatsi nk'uko hari n'ayandi moko y'ibyatsi inkwavu zitarya. Hari n'ayandi moko y'ibyatsi inkwavu zirya ariko tutemererwa kuziha ubwo bwatsi ko ziburiye zirapfa. Ziraburya nibyo uzihaye ubwo bwatsi ziraburya ariko bikarangira zipfuye. Twavuga akarero nk'amababi y'amavoka. Nk'amababi y'amavoka kirazira ikaziririzwa kuyahereza inkwavu. Kubera iki? Ariko uyahaye inkwavu zirayarya kandi neza cyane, kandi ukabona ko ziyariye n'akayabagu, ariko birangira zipfuye kuko mu mababi y'amavoka ibyo twita rizine. Iyo rizine rero yishitse mu nda y'ibi bikoko bito bito, twavuga inkwavu, tukavuga imbeba z'ikizungu, tukavuga ibi bikoko bito bito. Iyi rizine yishitse mu nda y'ibyo bikoko ikihinduka uburozi, bigaca bituma ka gakoko, kubera ko kaba ari gatoya, dufate ku rukwavu, kubera ko ruba ari ruto, uca usanga umushishito w'uru rukwavu bitakunze ko ukorana n'iyi rizine, urukwavu rugaca ruruha cyane. Rumaze kuruha, bwa burozi kubera bwahindutse uburozi buca bukwira mu mubiri wose, bikarangira urukwavu rupfuye. Rero narimbuze nti inkwavu zigira ibintu bitatu. Turavuze ubwatsi. Ikigira kabiri, inkwavu zigira ibyo twita granire. Ibindi bigira gatatu ni provande. Provande rero twavuga ko aricyo kimwe na granire, ariko naza kubereka itandukaniro rya provande na granire. Nuvuga granire, uragenda ukiga melange yawe uza gukora. Dufate nk'akararo, nimba uza gukoresha sondo mayisi, uza gukoresha sondo ble, uza gukoresha ifu y'amafi, uza gukoresha turuto y'ipampa canke turuto y'isoya canke n'ibindi, we wahisemo ukavuga ati je ngomba mvange ibi n'ibi. Ibyo rero umaze kubivanga byose uca ushira mu mashini yabigenewe. Umaze gushira mu iyo mashini yabigenewe, ikihingura ibyo twita granire. Biza gusohoka ari utuntu tubumbabumbye neza duto duto, ku buryo bizokorohera urukwavu kugira ngo rwihereze zandya kuko ziba zibumbabumbye. Rero izi granire kubera ko zaciye mu mashini, uza gusanga zimeze nk'izokeje. Zaciye mu mashini, kandi imashini ikoreshwa n'umuriro, umuyaga nkuba, zirashuha n'imiburi uri gushaka ku rugero rwa 80 degrees Celsius. Mwico gihe rero ziza kuba nk'izokeje. Nizasohoka urukwavu nigwihereza izi granire, izo ariko rurya indya kuri donc ruri indya zisa nk'izokeje. Provande nayo ukoresha bya bindi nyene ukoresha mu gukora granire, ariko itandukaniro rihari kuri provande ntabwo bija mu mashini. Uca ubihereza inkwavu uko nyene, urabivanga bivanye na formule uri kurakoresha wewe nyene, ukuntu bivanga no kuvuga. Hanyuma ugaca ushira mu mazi akanye, ukabivanga neza, ukagira igicumbe kiri nk'ubugari, ntugira amazi menshi cyane. Hanyuma umaze kugira ico gicumbe, ugaca ubivanga neza. Waheza kubivanga, ugaca uhereza inkwavu rero ku kintu wazigeneye zirirako. Abenshi birakunda gukoresha nk'udusahani, hari igihe babumba utuntu n'ibumba, bakagira udusahani tw'ibumba, canke bakabikora mu mbaho, ukagira utuntu tw'udukese tw'udusanduku duto duto twuguruye hejuru, ku buryo ushiramo inkwavu zikariramo. Rero muri make inkwavu zijya ibyo bintu bitatu duhejeje kuvuga. Mbega inkwavu ziranywa amazi? Murakoze cyane kandi kw'ico kibazo. Ico kibazo abantu benshi bamaze imyaka myinshi bakibaza, kuko tutari bwashike neza mu bworozi bwa nyabwo bw'inkwavu. Abantu benshi bari babayeho bazi ko inkwavu zitanwa amazi. Namwe murambajije muti mbega inkwavu ziranwa amazi?
inyishu ni ego. Inkwavu ziranwa amazi neza cyane kandi ku rugero rwiza, mbere uzihaye nka garanire canke provande ntuziha amazi, mw'ico gihe ziraza kugira ingorane y'ukuntu izinya ziriko zirarya ziza kumera muri estoma, ni kuvuga umushishito wazo ntuza gukora neza kubera ko utazihaye amazi. Kandi nazo ni ibikoko nk'ibindi, biranyoterwa cane bikagira inyota y'amazi. Rero muri make tutagiye kure, inkwavu ziranwa amazi. Mbega ku vyerekeye kuvyara naho urukwavu iyo ruvutse rugakura ruvyara haheze iminsi ngahe, rushobora kuvyara ubwana bungahe? Murakoze cane kw'ico kibazo mumbajije. Ni kuvuga urukwavu iyo ruvutse nago hagera ko ruvyara rukwije amezi 6 kuduga canke arenga. Ni kuvuga iyo ruvutse umuntu aza kugera iyaho, nimba ari uruvyara aza kugera iyaho agwimisha rugeze ku mezi 6 canke arenga. Mw'ico gihe rero iyo gwimye nago ruzoca ruvyara hagati y'imisi 28 na 31 uhereye umunsi gwimiyeko. Muri make urukwavu rumara ukwezi kumwe, iyo gwimye rumara ukwezi kumwe ruca ruvyara. Iyo ruvyaye rero ruvyara ubwana buhumye butabona kandi butumva. Mw'ico gihe hacafata umwanya kugira ngo bwa bwana bwavutse bubone kandi bwumve kandi bugire na moya, kuko buvuka ata moya bufise. Mw'ico gihe rero ubwana bwavutse buza gutangura kugira amoya kuva ku munsi ugira 5 uhereye ku munsi bwavukiyeko. Kuva ku munsi ugira 5 amoya abatanguye kuza kuri bwa bwana bwavutse. Hanyuma ku munsi ugira 10, kuva ku munsi ugira 10, ku munsi ugira 10 n'uwa 11, wa 10 canke wa 11 buca buhumura no kumva, bigaca biza buca butangura kubona no kumva. Mw'ico gihe rero iyo buhumuye canke se iyo butanguye kumva, biba vyoroshe cane ko butangura kurya. Muri make nabwo iyo buhumuye buba butanguye kurya. Simpaka ngo buce burya ubwo nyene, hashobora kurenga ko iminsi 3 canke 4 canke 5 butararya, mugabo hari n'igihe ku minsi 10 bwahumuye bushobora kurya. Burya nk'ivyo urukwavu rukuze rurya canke buronka gusa? Murakoze cane. Nico kibazo cama cagoye aborozi benshi, ati mbega utwo twana tw'urukwavu twavutse turya co kimwe n'izi nkwavu zikuze? Oya, ntabwo zirya co kimwe. Niyo mpamvu umworozi yoroye inkwavu asabwa kumenya ukuntu agaburira inkwavu zikuze n'ukuntu agaburira inkwavu zito zikivuka, kuko ntiziba zikeneye ibintu bimwe ntungamubiri. Tuvuge nk'amaproteine ukuze rukeneye siyo rutoya rukeneye. Kumbure reka tuzoronka akanya ivy'ingaburo tuzobigarukako, kuko nabyo ni cigwa kinini cane tuzofatira umwanya ukwiye. Murakoze. Hari ikindi kibazo cerekeye ingwara zikunda gufata inkwavu n'inzara. Murakoze. Ingwara zikunda gufata inkwavu ni nyinshi cane, ariko reka tuvuge zimwe muri zo. Hari igihe inkwavu zigwara ibivyimba ku mubiri, usanga zavyimbye, zagize ibivyimba ku mubiri. Hari n'igihe bimeneka bikavamwo amashira. Urumworozi rero abikwiye canke se abizi neza bifisemo ubumenyi, utegerezwa kwa mukurikirana inkwavu zawe ukaraba ko ziriko zitagwaye, ukazikorakorako. Kuvuga zikorakorako kwajya moya yazo ko ariye ushobora kugira ikibyimba kubera ajya moya ntubimenye. Niyo mpamvu ukwiye gufata akanya nk'umworozi, indwi ntibe yohera utafashe inkwavu zawe ugenda kuri rumwe urukorako wumviriza
wumva ko ata bivyimba goba rufise canke ibindi byo byiyadukije bivyimba. Hari igihe bivyimba ntibimeneke bikaba bito bito ugasanga ku mubiri biriko. Hari n'ikindi gihe rero urukwavu usanga rwaje ko ibintu mu nzara canke ku munwa canke mu matwi, ugasanga vyibumbabumbiye ko nkaho womenga ni nk'umuceri wometseko.